nkuko mubona turi ngaha mu Gasenyi tuje gusurprisinga umuboss wa DFTV niyo DJ Fanny afise anniversaire, so we have to surprise her. Oh my god, natwe rero nka Ararize TV tugomba tuhabe. Karibu cyane. Merci. Natumiwe ariko. Oya nako twatumiwe ahubwo twavuze ati reka natwe tuhabe natwe tubavumbure. Ndabuze icyo mvuga. Amajambo arakamye, amajambo araheze. Se DJ Fanny, uyumva gute muri make mu mutima abakozi bagutegura surprise ni ibintu mbonye ubwa mbere vraiment navuze reka ndahabe ko yavyumvise ati mbona ukuntu biri bugende. Exprime uyumva gute kandi utubwire nawe ishawo wifuza muri no mwaka. Mani ko. Abo oye ni batonya banje. Urumva Hello guys, ni barashaka kandi kuri micro za Ararize TV. Uno munsi turi mu Gasenyi aho bitwa muri Ekosate. Twumvise yuko DJ Fanny aho DFTV sanze ikorera afise anniversaire. Abakozi bero bamuteguriye anniversaire bagomba bamugirire surprise. So natwe nka Ararize TV twavuze ati reka tuhabe tumenye ukuntu bari bubikore natwe tujye show. Cameraman tugende rero turabukuntu uko birakorwa. Bien. So guys, muko mubona rero bajya n'abakozi bo muri DFTV baragiye natwe turabakurikiye tumenye ukuntu bagomba babigenze. Natwe dushaka tuhabe nka Ararize TV tugomba turi update. So guys, murabona harimo Oli King, harimo Logic Jamal naba Ashanti bose. Murabona kaje gakato ndabona menga karimo cake. So reka tsaho ko biri bugende guys, no musi ni show. Cameraman ugume kuri target. So guys. Basha bite bimeze gute? Safi. Mako none. Sava. Nako tubona cake ibijya n'ibiki mugomba mukora. Nkuko mubona turi ngaha mu Gasenyi tuje gusurprisinga umuboss wa DFTV niyo DJ Fanny afise anniversaire, so we have to surprise her. Oh my god, natwe rero nka Ararize TV tugomba tuhabe. Karibu cyane. Merci. Natumiwe ariko. Oya nako twatumiwe ahubwo twavuze ati reka natwe tuhabe natwe tubavumbure. Ibyo bintu kuvumbura rero twe muri DFTV n'ibikorwa turasabye musubire inyuma. Ndakwinginze. Merci. ndabuze icyo mvuga. Amajambo arakamye, amajambo araheze. Se DJ Fanny, uyumva gute muri make mu mutima abakozi bagutegura surprise ni ibintu mbonye ubwa mbere vraiment navuze reka ndahabe ko yavyumvise ati mbona ukuntu biri bugende. Exprime uyumva gute kandi utubwire nawe ishawo wifuza muri no mwaka. Mani ko. Abo oye ni batonya banje. Urumva muga gusa barangemye. Urumva murarenze rukuri ndabashimiye gose hama wow. Ndabuze icyo mvuga. Wow. En fait, biratesa vraiment. Ni big sister, sina boss, ni iyi famille iratesa vraiment. Nanje numva no bakumye nawe. Yego. Wow, ko bijoshe none. So natwe tufuje kwa nka Ararize TV. Tuvuze ati reka tube muri iyo surprise tubakuntu biri bugende kwa Divan turamukunda cyane akajambo kamwe kuri Ararize TV. Namwe murakoze ko mwaje kwifatikanya nabo kuri no surprise bangiriye. Imani bahetsagira. Okay, how old are you now? How old are you now? Genda shaje. Niko mbona igitoto ndogo cyari bebe. Oya. Le bebe le baju. Oya byo bebe genda shaje kabisa. 20 Sawa rero izabukuru nziza vraiment uryoherwe ibyiza byose bikubeko. Ararize TV abikwifurije vraiment nkuko yahabaye. Murakoze cyane. Sawa neko watazani mbogi tatu kate keki. Keki ka. Kata kuimba mimi. Kata keki.
lakini si vya bose, si bose baronka ino opportunity na ronse je Imana yampaye kunyegereza abantu. Ni nkuko novuga ati cyambere kanshimira Imana ko je uri mubi nta kwezi tumarana wonye nuriyomora mbe ngwe ngo imengo nyene Imana iragusunika ntivimbande y'uwo muntu ntimukwiranye ugacugenda. So rejere kandi abashimire gose mwe bivuye ku mutima n'ukuri Imana bahezagire nzoba imico ntafise mwese murabizi yuko dukundanye turi bamwe twumvikana duhanurana dufashanya. Ni vyinshi novuga ku muryango wa DFTV mugabo hari hano ngabo ngo kwivya ati hadiko ndashamo no gushikuza mugabo nta na kimwe cyo gushikuza kirimo twe twarahezagiwe n'ukuri twarahezagiwe. Rero Imana ikomeze kuduhezagira nkuko twama dufise indoto nyinshi dufise indoto zo gushika kure kandi ndazi benshi muzobikurikirana kuko nk'ivideo zigiye ku YouTube ntizivaho ndazi muzovuga ati imyaka ishaka ibe 10 muzobona ati ebana bimwe bari bigize kuvuga byabundi nivyo birabaye. Rero Imana bahezagire gose Mungu abariki sana na sana kiongozi wetu kwa kuona ni kiongozi bora. Hata niwe nimekosea mimi mwenyewe ananitaka naambia bana hapo umekosea, unaona. So Mungu ambariki pia na yeye kwa naendelee kumpa nguvu za kuweza kuongoza vijana na tunamuelewa tunamtii tuambia fanya hivi tunafanya. Kwa hiyo kwa ujumla tu DFTV tumebarikiwa sana na Mungu aendelee kutubariki na tena atufishe kwenye ndoto zetu kama kawaida na wapendeni sana and ni mitani waambie kama tuna director ambayo tayari ipo kwenye tuzo za platform show kipengele cha ma directors. Naomba wafuatiliaji wa Royal TV tuweze kupiga kula sana. Yani ni director mdogo ambaye anajituma, mnaona creativity zake mdogo kuliko wote, na siku zote mtu akiwa mdogo lazima awe na mind za kusearch vitu vizuri fresh mind, unaona. Kwa hiyo tumpigie kura, tukimpigia kura yeye ni kama tumepigia kwa ujumla Burundi kwa sababu jina lake litafika sehemu na watasema huyu ni yule director wa Burundi. Kwa hiyo sasa ni nafasi yetu kuweza kumpigia kura. Asanteni sana Royal TV wafuatiliaji na kuna link, kuna website pale unaandika platform show, unaona platform show, then unaandika pale unafuka unaona vipengele vingi vya watu tofauti. Ukishaona ndo category ndo vipengele, ukishaona mle kuna ma artists, kuna videographer ambao ma directors na wengine. Kwa hiyo ukipitia kwanza kwenye ma directors angalia pale kuna Logic Jamal. Logic Jamal, click pale. So wafuatiliaji wa Royal TV nawapenda sana, pia tunawashukuru na muendelee kusupport TV kama hizi za watu kujituma, na wanahitaji sana support yetu, kufanya subscribe, kuchukua link unarushia wengine ili tuendeleze kukazi. Asante sana kwa director wao, na pia naona ni mdogo na kutakia na kufika sehemu ambayo Logic Jamal alifika. Na naona pia mna my girls watangazaji wazuri nikasmike hapa na hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Amina. Gusa boss utamwegereye ntushobora kumumenya cyane, utamwegereye uri umuntu uri hafi yiwe biragoye ko ushobora kumumenya. Ndaho twebwe tumwegereye turamuzi cyane kurusha abandi bantu bose batamuzi. Twasokoze kino kintu rero nukorekana ko dukunda uyu boss wacu n'umusista. Tumwifuriza ko yomara imyaka myinshi, ko twebwe ari bimwe turabona inzira zimwe ziriko ziruguruka dushe mu maboko yiwe, twashe mu maboko yiwe n'ubu tukiyarimo. Hari imiryango imwe turabona yuguruka kubera ko ubukuwe kuri twebwe kandi turira. Turacakeneye rero support yiwe n'ubundi kandi ko turacari kumwe nawe kuko turazi ko afise vision atari yo ngaha hafi ni yakure cyane. Rero turacari kumwe nawe gushika tukiri kumwe. Hanyuma merci beaucoup abantu turi kumwe Royal TV mwakoze kudushigikira no kuduherekeza. Hanyuma
nibaza yuko nta bishino nkamoko nta menshi nkamvuga kuko bose uvuze umuvuge ntoronka uvuga bugaca urabizi umariza kwe kubera yuko urumva so bosi sikigera bumva ni mujyango rero merci sana. So guys, birthday irarangiye, we are so happy, ndaryohewe, I'm sure na wowe uraryohewe. So thank you DJ Fanny, Imana ikomeze kumutera imbere, indoto ziwe zose zizoba impamo na famille yiwe yose nkuko ari nk'abavukanyi. Imana ibaye gutera imbere, natwe nka Royal TV turabakunda. Hama Logic Jamal wibuke kumugirira vote muri gwa rukundo muri bwa bumwe. Hama natwe mudushigikire, subscribe n'utwekeneye, commentaire, share ama link tuguma duhana hana. So thank you guys, reka tubasezere tugende dushikiragire kuko nta makuru twari dufise ko turayaronse.